Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyi mboneshakure yacu yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Imyaka itatu yarumanye Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi. Bamwe n'abandi bakamushima ko hari utwigoro ariko arakora tugaragaza ko intwaro yiwe ishobora kuzagira ico imarira abarundi mu gihe intwaro zabanjirije ya Evariste Ndayishimiye zabaye intwaro mbi cane ku barundi, cane cane y'umuhisi Petero Nkurunziza, kuko murazi indiri z'abarundi zishwe ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, abandi bakayanyaga bagahunga kubera intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo y'umuhisi Petero Nkurunziza. Abarundi batari bake ntibari biteze impinduka zikomeye kuri General Evariste Ndayishimiye, kuko n'ubundi babonaga ko agiye kubandanya akora nk'ivyo uwo yasubiririye yakoze biteye ubwoba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko abarundi batari bake batunguwe babona Evariste Ndayishimiye hari ibyo ariko arahindura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi ko yafashe ingendo yo kurwanya ibisuma mu butegetsi bwiwe, aho yafata ingingo ikomeye abarundi batari bake batari biteze ko yafatwa, yo gufata General Bunyoni akamupfunga, mu gihe abarundi batari bake babona ko ingorane bagiye baracamo nyinshi bazitewe na General Bunyoni, kuko yagandaguye abantu ndetse abandi barahunga kubera General Bunyoni, abandi bagiye banyuruzwa bakaburwa irengero kubera General Bunyoni. Ariko nanone ngo ikibabaza abanyagihugu nuko Evariste Ndayishimiye atiteguriye guhana General Bunyoni ku byaha by'agahomeраmunwa yakoreye abarundi bijanye no gusesa amaraso ndetse no kunyonora amatungo ya leta. Murazi ko ejo bundi Evariste Ndayishimiye n'ubundi yafashe ingingo ikomeye kandi ihambaye yo guhindura amafaranga ya bamwe mu bihangange ibipapuro. Iyo ngingo yafashe Evariste Ndayishimiye ni ingingo nziza cane, kubera ko hari amafaranga menshi yari yanyagijwe n'ibihangange bikomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, bigatuma abanyagihugu bato bato bataronka kuri ayo mafaranga, ntibabone n'ibyankenerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, harimo nk'uko ibitoro byabuze ndetse n'ibindi bintu bikomeye birabura, ibifungurwa birabura birazimba n'ibindi byinshi kubera ayo mafaranga yari yanyagijwe n'ibyo bihangange. Ariko naho iyo ngingo yaje igaragaza ko iriko irahasha ibyo bisuma, ariko byaranagaragaye ko kubera ko ititeguriwe neza kandi ngo yigwe neza, hari abanyagihugu bato bato bariko barabirenganiramo, kubera ko nabo ayo mafaranga bari bayafise kandi mu by'ukuri bari bayafise mu buryo bwemewe n'amategeko, naho ubu ngubu bamwe n'abandi amafaranga yabo yamaze guhinduka ibipapuro. Ariko abarundi batari bake bakabona ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari ibintu byiza cane. Ariko nanone hari abanegura General Evariste Ndayishimiye ko ku ntwaro yiwe n'ubundi ubusuma ndetse no kugandagura abanyagihugu byabandanije mu mihingo yose y'igihugu c'u Burundi. Bakabona ko ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye n'ubundi abantu babandanije kunyuruzwa, abandi bakaburwa irengero, kandi abakoze ibyo ngibyo ntibahanwe n'amategeko. Ibyo bamwe n'abandi bariko baranenga ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye kandi nta kintu na kimwe yigeze akora kugira ngo yongere ahuze abarundi, cane cane abahunze igihugu bahunze intwaro y'agahotoro ya CNDD FDD yari irongowe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Abo bahunze nta byaha bafise, ariko leta ya Evariste Ndayishimiye abaciriye imanza ziteye isoni cane, ku buryo abarundi batari bake babona ko Evariste Ndayishimiye ata kintu na kimwe yigeze akora kugira ngo ahuze abarundi, kugira ngo abarundi bongere babe bamwe nk'uko byahoze ubumwe bwabo. Murazi ko
bwatanguye kuba nabi ku gihe cy'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari cemewe n'amategeko, ariho abarundi batari bake bahunze bariko baricwa ngo biyamirije ico kiringo ca gatatu kitari cubahirije ibwiriza shingiro. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye tugira ngo tubashikirize, cane cane tugiye kwibanda ku bantu banyurujwe ndetse n'abagiye barakora amabi atandukanye muri iyi myaka itatu iheze Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi. Nibyo tugira ngo tubashikirize, wipfuza kuzaja mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri mboneshakure imwe rudende, ico usabwa nta kindi pyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo koreshezeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Kunyuruza abantu no kudahana ababikora biri mu byaranze imyaka itatu y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Aho Perezida Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi harabaye agahengwe k'amezi abiri mu bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Kuva kuwa 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 gushika mu mpera za myandagaro 2020 byo kunyuruza byasa n'ibyahagaze. Abanyurujwe kuva muri Nyakanga 2020 kuva ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 9 umwaka wa 2020 gushika kuwa 31 ukwezi kwa 12 2020 kunyuruza byarasubiriye kubaho kandi byakozwe cane cane n'iperereza ry'u Burundi benshi bita documentation. Bamwe mu barongoye iperereza mu ntara barakoze ishano. Akarorero ni Koloneli Felix Habyarimana yatwara iperereza Imurambya yasohoye abasore babiri Bienvenue Ndacayisaba na Jerome Ntakirutimana mu gasho k'igipolisi Imurambya ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 9 umwaka wa 2020. Kuva ico gihe ntarigera avuga iyo yabashize. Kuva ico gihe imiryango yabo yarategereje iraheba. Inyuma yaho Felix Habyarimana yarajejwe iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Ubu ageze mu ntara ya Muyinga kandi naho nyine yarabandanije amabi yo kunyuruza abantu afatanije na Shabani nimubona arongoye imbonerakure. Aha twabibutsa inyuruzwa ry'umunywanyi wa Seneri Viateur Nzigo mu ntango z'uyu mwaka wa 2023 kandi ibyo byose birakorwa ntagire icamira ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe abarundi batari bake bari biteze ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye ije kubakuraho amagorwa batewe n'intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza yicaga atacamira. Akandi karorero mu mwaka wa 2020 ni ibyakozwe na Gerard Ndayisenga yatwara iperereza mu ntara ya Mwaro. Ku igenekerezo rya 8 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2020 Ndayisenga yarahagaritse abanywanyi ba Seneri barindwi bavuka muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya. Kuva abafashe batanu ntibigeze basubira kuboneka. Gerard Ndayisenga ntiyigeze abazwa iryo bara yakoreye abarundi kandi ibyo byose yabikoze ari Perezida Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu c'u Burundi. Muri 2021 ibara ryaraguye. Uwo mwaka niho Reveriyano Ndikuriyo atorwa kurongora CNDD-FDD. Ni umugabo agira umujinya cane kandi akunda kwica cane. Mu byo yihutiye kwabaye gushiraho urwego rw'iperereza rw'umugambwe. Yongera ashiraho akarwi kamwegereye kakoze ibara mu kunyuruza abantu. Ako karwi kari karongowe na Brigadier Vianney Rwasa yari ajejwe umutekano wa Ndikuriyo, agakorana na cane cane n'umushoferi yitwa Daniel Bigirimana wo ku ngoro nkuru ya CNDD-FDD. Ako karwi kakoranye kandi n'akandi ko mu iperereza rya gisirikare kari karongowe na Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru afatikanije na Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Buradoko. Aba bantu barakoze ibara ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi barakoze amarorerwa atandukanye ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye kandi nta nkurikizi bigeze babona ku byaha by'agahomeramunwa bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero begeze babazwa. N'ubu ngubu bari mu mabanga atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aba bantu barakoze ibara ku buryo butangaje. Banyuruje indiri z'abarundi barimwo Eliya Ngomirakiza yatwara Seneri muri komine Mutimbuzi, umuryango wa Alexis nimubona wo mu Midodo muri komine Rumongi, umunywanyi wa CNDD-FDD Christian Ndizeye batazira Blaise. Banyuruje Amuri Kwizera, banyuruje Jean-Marie Vianney Badomboga, banyuruje Jean-Marie Vianney, banyuruje Umutama Juvenal Ndereyimana,
banyuruje Marite Tadeyo ndetse bananyuruje n'abandi benshi cyane batandukanye, ariko abo bose ntago begeze babazwa ku nyuruzwa ryabo, nta n'icakurikiyeho. N'ubu ngubu barabandanya kunyuruza abandi bivanye n'amabanga bagiye bazezwa muri ino minsi. Abandi bakoze ibara bari barongoye imbonerakure mu ntara. Shabani nimubona azitwara imuyinga yaravuzwe mu inyuruzwa rya Pasitoro Joseph Sinzibwenge wo mu Ruzo na Estore Miburo yakorera Diyoseze ya Muyinga. Uwundi yavuzwe cyane ni Musafiri Niyonkuru yatwara imbonerakure mu ntara ya Ngozi, naho yahanywe kubera igandagurwa yakoze ku mukozi yakorera umudandaza akomeye muri CNDD-FDD Ingozi. Musafiri Niyonkuru ntiyigeze abazwa abo yanyuruje. Abeli aho ishakiye atwara imbonerakure mu ntara ya Kirundo niwe wundi yavuzwe mu mabi akomeye cyane. Muri Nyakanga 2020 Abeli yavuzwe mu inyuruzwa ry'icegera c'umukuru wa Sesi Kirundo Oscar Nahimana. Mu mwaka uheze naho yavuzwe mu bwicanyi ndengerabutungane bwakorewe uwitwa Kambayingwe. Murazi ko inkuru yiwe twayibahaye n'uburyo ki yishwe nabyo twarabibahaye kuri no mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Abakoze aya mabi yose ntibigeze bahanwa. Perezida Ndayishimiye yaremeye mu mwaka uheze ko hariho abantu banyuruza kandi ko harimwo abo mu nzego z'umwe babifisemwo uruhara, ariko nta cakurikiye. Ndondeza yaramurungikiye intonde z'abanyurujwe ariko ntaco yabikozeko. Bamwe mu bakoze ayo marorerwa baradugijwe mu mabanga, abandi barungitswe mu bikorwa by'umutekano muri Somalia n'ahandi maze baba barashimiwe. Guhera muri 2022 gushika muri 2023 kunyuruza abantu bakaburwa irengero byarabandanije ku rugero rutangana n'urwa 2021. Hari amakuru menshi agaragaza ko Evariste Ndayishimiye natagira ico akora kunyuruza abanyagihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi bizabandanya, kuko n'ubu ngubu birakibonekeza, kandi ikibabaje ababikora ntago bahanwa ngo bashirwe imbere y'ubutungane amaze bavuge aho bashize abo bantu. Evariste Ndayishimiye naho ariko arakora ibintu byiza ngaha mu gihugu c'u Burundi bitandukanye, ariko yarakwiye no kureba ku gateka kazina muntu, kuko naho niho hambere ubutegetsi bwiwe buzasuzumirwa ko hari ico bwarushije ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ariko abarundi batari bake bakashima Perezida Evariste Ndayishimiye ko hari ibyo ariko arahindura bikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ari kwigizayo abahora bihariza ubutunzi bw'igihugu ndetse n'abahora bakora amabi atandukanye, bose akaba ari kubigiza kure, ariko bakamusaba ko muri uko kubapfunga azajya n'ababaza ibyaha bikomakomeye bakoreye abarundi. Hari amakuru menshi twaba turiko turabatohoreza kuri no mboneshakure. Ico usabwa we nta kindi, niba wifuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, byonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.